gihugu? No gutandukanya amakori n'itagisi. Itagisi umunyagihugu atanga itagisi yashoye igitoki kubera baba baramwubakiye isoko mu ikomine kanaka hanyuma bamwubakiye ahantu yashize ateza gutanga itagisi. Ikori naho ni gihe wungutse waranguye canke washoye canke wafunguye ibyo bita consommation canke ibyo bita investissement canke ivyerekeye amafaranga wabitse nigihe rero wungutse. Abantu rero basaba amakori kenshi n'abantu bafise uburyo abo nabo ico novuga kuvyerekeye igitoki canke ibindi bijya ntishobora gufasha iterambere ry'igihugu kuko ukene bwa bene gihugu uraboneka twita pouvoir d'achat amikoro ni make ari naco gituma kubire vy'ikitwa tunduto duto ibiharage umuceri ibigori ibintu bito vya bene gihugu leta iteza kuguma iraba yuko umwene gihugu canke umunyagihugu ubuzima bwiwe bugenda bwisununura. Ico tuvuga ezo bindi ico leta iteza gukora no kurondera uburyo buvuye hanze buza busahiriza na cyane leta igafata amakori agakora mu bisata bituma umwimbu wiyongera ivyo bita le secteur de production. Aho niho honyene dushobora kubona ko igihugu gishobora kogorora ahandi ugumye utora ununuza utuntu duto ku bantu batoya haba imyidogo abantu bakore mugabo ko leta nkuko kigega mpuzamakungu FMI nshaka kuvuga yuko izobandanya ifasha Burundi biraboneka ko bariko barava muri iyo ngendo yo kudakoresha neza uburyo ivyo bigatuma kumbure muri kazoza tuva ku biharuro 2% ko turi musi ya 2% tukaja kuri 7-8 cyo kimwe n'ibindi bihugu mu karere nko mu Rwanda canka ahandi. Ivyo rero ni ibintu nibaza biteza gukogwa bigakogwa ku rugero rwo hasi rwo hejuru na cyane ko umukuru w'igihugu biboneka ko avuye hasi kandi ari karabwira abantu ivyerekeye ubutunzi kuko ingwano isigaye ni ubutunzi nkuko akunda kubivuga ariko ivyo navyo nyene kugira bishoboke nuko igihugu cyo kuma gitekanye. Murazi ko yuko abasanzwe bafasha Burundi bavuga yuko hoba demokrasi hobaho abamesha makuru bakaronka bakisanzura agateka kazi na muntu kagakomezwa abantu bahunze kubera vya politiki bagahunguka kugira aje amafaranga abasanzwe bafasha Burundi bafashisha impunzi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya aze gufasha uburyo lobije y'igihugu kuko niko byara bimeze. Mwibuke yuko imbere yuko 2015 baza aje amafaranga haza ibice birenga 50% vyafasha inobije ubu rero vyaragabanutse cyane nibaza ko biri ku rugezero kwa 2025 ivyo rero ntibifasha ko abantu bisununura kuko amafaranga yo mu gihugu abari na make ku n'uburyo bari ari buto hanyuma ariko yo haje amafaranga mva makungu abantu bakaza bagatembera amadovize akaza murabona nkuba ari kibazo c'amadovize c'amafaranga y'agaciro aha rero ntibashobora abarundi ntibashobora kogorora hakiri ivyo bibazo by'amafaranga y'agaciro cyane ko no ku isoko biboneka yuko bavuga ko idolari g'ibihumbi 2,800 canke 2,200 ari ugasanga ni ibihumbi 4 kandi ntanaboneke. Hanyuma ibindi buryo bushobora kuvamwo ni bibahevye vya bitegwa njabuka amazi nk'icayi kawa n'ibindi pama ivyo vyarahagaze. Ivyo bintu byose bise gusubira kugira ubwo buryo ntibuve mu makori y'umuntu w'umunyagihugu cyangwa umwana gihugu ariko bive mu bikogwa mu byo twashoye hanyuma amafaranga aho kuvuga ngo byo twita deficit budgetaire igabanuke by'amafaranga yinjire abari yakora hongera habe na cyane muri bwa buryo bw'iterambere burama ivyo bita investissement.